Atari Motofaya alikamwa ati nawe muvyeyi ukuntu wamyumpereza nkiri muto n'umumpereza raba bantuzi amasi menshi adondanya hereza abandi amako umeze menshi abakunzi bakoresha umwanya media mumeze neza muri bien ndabakunda ndabubaha ndabafana murabizi neza yuko muri abantu banje ndabaramukije mwese aho muherereye hose mu muhingo ine igize isi yacu isi twaremanywe twahawe n'Imana rugira byose ego uyu munsi rero niho nitabira ubutumire twatumiwemwo n'umwigeme twakoranye igihe kirekire cyane umwigeme nazanye kuri no plateau nazanye muri aka gakino muri industry nazanye muri ibi bikorwa byacu Sauda aho yampaye ubutumire arambwira ati koresha umwanya ntuzosibe kuri uyo munsi w'Imana tuba dufise ibintu byinshi cyane n'urubanza rukomeye cyane ntuzosibe ndetse uzozuzananye no muryango wawe nkuko muri kumubona aho ku masana mwingene biko biragenda neza na neza n'ibirori byateguye nyine na Sauda ndetse ubona neza yuko byari bifashwe mu mugongo cyane na Wakala TV kuko abakozi bose ba Wakala TV ndetse nimbonesha kure nyezina muri rusangi niho bari bibereye aho rero no kubwira neza yuko nitabira ubutumire akenshi je sinkunze kwitabira ubutumire bivanye n'ukungene nsanga ubutumire kenshi bugwana ko nibindi bikorwa biba vyapanzwe muri program gasanga bisumvya cyane inguvu ubwo butumire mba nahawe ariko iyo ndonse ubutumire hakiri kare ndi umwana mwiza cyane ndi umwana ngamburuka ndashikaho kuko abari vyiza cyane kuko bavuga mu kirundi bati agafuni kabagarira ubumwe bujya n'akarenge utaguserutse ko nawe ntushobora kumuseruka ko kuko ni kagafuni nyene kabagarira ubumwe ego aho rero mubona ni jewe n'umufasha wanje Mamagi ndetse n'abana n'umuryango n'uruvyaro rwanje gose aho twitabira ubwo butumire rero inyuma y'igihe kirekire cyane ntashika ku rugo ko ba Sauda uyu munsi nashoboye kuhashika ndetse urabona yuko twamwiteguriye twamwubashe cyane twari twambaye neza tuberewe cyane twashitse rero mu kibanza cy'iteka aho nashitse mpura na Silva cameraman Silva twakoranye byinshi Silva nkunda cyane nubaha ariho yari yishikiye nawe ari karakora ca gikorwa cyo gufata amasanamu turaramukanya turagwana mu nda ndetse na Sauda turaramukanya nkihereza umugongo kamera uku nza mbona mama wa Sauda bamuhereje surprise ubwo nyene nza mbona mama Sauda bamuhaye surprise bimeze neza cyane aho wabona neza yuko surprise yafashe abantu bari benshi cyane bitabira ubwo rubanza kandi bari banaberewe cyane mama Sauda rero bamwakirije gato nziza cyane nini cyane abantu benshi abamama bitandiye abamizirima urazi ko basanzwe bari mu idini rya Islam aho ubona neza yuko vyari biryoshe cyane bamushikanye mu kibanza bamuteguriyemwo aho ubona neza yuko muri ico kibanza hampande yizo ntebe ziteka mu Sauda bamuteguriye hari hicaye abantu biteka cyane hari hicaye Akezdan Samba Famba n'undi muntu abaherekeje yari yambaye kimizirima cyane atagaragara mu maso ego cameraman yagerageje gutera zuma ariko ntiyashatse kumumenya uyo muntu kuko abenshi jewe baba ari kumwe na Akezdan mba ndabazi urabona neza yuko hari abandi banyakubaho benshi bari muri ico kibanza abastare dusanze dufise nga mu Burundi urabona ba Waridu Bambis urabona ba Bukuru na Butoyi bari ngaho ba Mr Sami niho bari ba Jogos ari aba producer bo muri Waka Record niho bari ndetse n'umufasha wanje urabona ko yari yicaye mu kibanza kimeze neza cyane kibanza citeka aho yari yicaye mu bandi ego ibirori rero vyabandanije aho abantu bagaragaje umunezero icubahiro bubaha mama Sauda kuko biravugwa neza ko mama Sauda ari umuvyeyi mwiza cyane umuvyeyi yagwanye ko abana igihe kirekire cyane umuvyeyi bivugwa neza yuko ndetse bizwi neza yuko abayeho ari nk'umupfakazi
atamugabo asanzwe afise mu gihe afise abana barenga kuri 4 atunze n'abakozi asanzwe atunze mu nzu uri umuntu w'umugore biragoye cyane muri ubuzima turimo muri iki gihe uri umuntu w'umugore gutunga umuryango atamufasha ufise ariko aragufasha reka rero tumukeze nka team koresha umwanya media ikinyamakuru canyu koresha umwanya media turamukeje cyane mama Sauda mama wubahwe cyane turagukunda mama Sauda rero icyo mwumenya arasa cyane na Sauda barasa banganya n'imbaga ego rero tubandanye tumukeza mama Sauda ntituzi neza imyaka yashikanye ariko ndibaza arakuze ararenze shobora kuba arenze imyaka 40 ararenze imyaka 40 apeple y'imyaka 50 ko ariko murumva neza ko akuze ari imyaka yo arayiri ari ubunane araburi ego ibirori rero byabandanije aho wabona neza yuko abantu benshi batabiye ugo rubanza bari baberewe cyane urabona Sauda ko atari yicaye Sauda yaguma yiruka hirya nino ari ibintu yaguma ajamwo kurondera abantu kugira ukunuku gutora abantu kubapanga kugira ukunuku ibintu biragenda neza cyane hageze uwa mwanya mwiza abantu bose baja mu rubanza baba bifuza cyane wa mwanya wo gufungura baba bijejwe bapanze ivyo kujya barabipanga ngaho abantu baratangura kuja gufungura bona Kezdani n'iteka rinini cyane yagi gufungura mu bambere ndetse n'urubanza rwiza cyane aha mu Burundi wacu ni bake bategura urubanza bantu mukaja kwiyarurira ariko ugo rubanza urabona yuko rwari urubanza rurimo imitahe myinshi cyane urabona neza yuko abantu bose biyaruriye mu gihe barabantu bari barenga nk'amajana 4 canke 5 abantu bose biyarurira urabona neza yuko ari urubanza rwari rwiteguriwe cyane rwari rurimo imitahe myinshi cyane rurimo uburyo bwinshi cyane n'urubanza rwabereye ku muhana aho ubona neza yuko ruhagatiwe n'amahema bashinze n'ibiti ariko niko imanza zacu zo mu makartier hanini zikunda kumera ntaba ari ibintu birebire cyane imanza zo mu masale abari imanza aba ahantu location usanga zisa neza cyane ariko kumuhana naho uba wekonomije cyane muri babantu bakoresha economy cyane usanga ari ibintu bimeze neza cyane aho ku masana murabona abantu bagiye batandukanye aba mama tutazi neza baribo ariko ngira nabo umuryango y'abasada kurabona neza ko ari abaswahili rero reka tugaruke ku myambarire Kezdani yari yambaye Kezdani mba ndamuvuze ngaha kunyene hari ikintu ari kuri Sauda n'umusheri wiwe yari yambaye nk'abamizirima yaraberewe nkuko abamizirima bakunze kwambara yaraberewe kabisa ego Samba Famba murazi ko ari umuzirima nawe yaraberewe cyane Mr Sami yajateba yaje mu nyuma ibintu byatanguye ariko bamwakiranye iteka baramwegereka aho yicara hiteka cyane aricara ibintu biragenda neza cyane ko Sauda yamutoye ego urubanza rwabandanije abantu barafungura baraja tora imfungurwa baraja gufungura ibintu birabandanya rero nka twebwe nka timukoresha umwanya bivanye niyo tuba ari kure bivanye na déplacement ziki gihe zigoye cyane zigoye kuronka uzironse no gasanga zirazimvye cyane mugenda nagenjanye na timu wa muryango na cameraman cyari ibintu byari kungora cyane yumva yo bwije naciye mva yo hakiri kare kuko ntivyari ngombwa yuko ndahateba cyane kuko amasaha yaragiye mbetse bwari ko burira nta nitara twitegekanije kuko amasanamu ntiyari kuba asa neza cyane nkuko mwari kuba muvyifuza twaciye dusiga inzira amavuta turasoze turasezera turataha kugira tubashikirize ibi bikorwa ukungene vyagenze ego nkuko ibirori vyabandanije bigenda neza cyane bavuga mu Kirundi bati nta nyambo ibura gahonzi agahonzi kambere je nk'umunyarusaku kuko abarundi akenshi turakunze kurondera amakosa turakunze gukreya amakosa icitwa amakosa twakiriwe neza ariko koresha umwanya nta ntebe yahawe yo kwicagwako nkuko abandi bariko barabikorera ico ni ikintu nabonye ndavuga ati kisinogenda ntakibashikirije kuko na jewe ndi umuntu witeka antuka narahawe ubutumire nari gufatwa neza nkahabwa intebe nkicara umufasoni wanje yaronse intebe aricara neza cyane ariko jewe nta numwe yibwirije ati aze
atore ambwira ati ngo wicare. Ikintu gusa nakorewe ni biganiro naje gukoreshwa, aho muri ivyo biganiro byinshi nabineguye kuko nabonye neza yuko ivyo biganiro vyari bije nk'ibije kuri mission, kuko uwitwa Jesse Alex asanzwe akora muri Wakala TV nyene yaje kumbaza ibibazo amera nk'ushaka kunshiramwo ibintu by'ugwanko na Sauda. Mama ngo Sauda ngo kunuku ngo yagutumiye gute, ngo yavyagenze gute. Urumva jewe ndagerageza kumbwira ati jewe vyagenze neza, yarantumiye neza, ariko niko bimeze nyine ntitwayaga cyane. Ego suyo nyene Jesse yaje na Iva MC. Iva niwe yarari MC muri urwo rubanza, yashoboye kuza arambaza ibibazo bigiye bitandukanye, aho nawe yaza asotera bijya nyene. Jewe nk'umusesanguzi, jewe nk'umunyarusaku, jewe nkasutwa cawa, nariko ndabona deja aho ivyo bibazo vyariko biraturuka. Yariko ararondera titre kugira amenye ivyo aza kwandika ko anyandagaza ibintu bitaryoshe bitameze neza cyane, kuko n'ubwo rubanza hari ibintu vyagaragaye ku mbuga ngurukana bumenye mu gitondo, aho page ya Wakala TV bapostinze ngo tahije ngo koresha umwanya ngo aho aza kuza ngo muri ugu rutera ngo adategerezwa gusiba ngo ndetse n'umufasha wiwe. Deja ayo majambo ndiko ndabona neza yuko umengo hariho akantu, nubwo naje ntihanganya hari amajambo nanditse kuri Facebook, ariko nariko ndashikiriza abadukurikirana ikintu kiza gutuma tuja muri ugo rubanza. Ikintu cyatumere tuja muri ugo rubanza jewe mu bisanzwe ntavyo narinzi, bivanye n'urukurukuru rwa rumaze iminsi ruvugwa muri Wakala TV, aho beba amatitre menshi waza wumva ngo ubugeni bwa Sauda buriko buteguguku, buriko bugenduku, buriko bigenduku nuku, aho twasanze atari ivyo ahubwo ari surprise ya mama wa Sauda, ariko babifashishijemwo no kubwira abantu no kubesha abantu ngo n'ubugeni bwa Kesdani na Sauda. Ariko namba twe twarinze tuhava ata kintu kigaragaza ko ari ubugeni bugaragaye. Ariko ico twabonye coco ni rya mbere Kesdani ashoboye guhonyora muri ugo muri ico kibanza kwa ba Sauda, ni rya mbere haserutse. Petetre nimba ari umuntu w'umugabo ntashobora kuvaho atacavuze, ategerezwa kuvaho avuze ijambo nk'umuntu w'umugabo, kuko bavuga bati kinyoni kitagurutse bacita icana. Ego ibintu rero vyabandanije bigenda neza, aho mu rukurukuru rwari ruhara abantu benshi bari bazi ngo n'ubugeni bwa Kesdani na Sauda. Ego ibintu rero ingene vyabandanije bimera neza na neza, jewe nabonye neza yuko umengo hari ikintu abo muri Wakala TV boba bifuza kunyumva ko jewe ikintu kijanye na jewe na Sauda ndabivuze, ndabisubiyemo, ndabivugiye ngaha. Sauda je nawe ntaco dupfa, gusa ari ikintu ashobora kuba yarishizemo yuko je nawe twoba dupfa, ariko mu ncamake je na Sauda nta kintu na kimwe dupfa. Ndamwubaha nka my sister, kandi hari ikintu Jesse Alex yambajije ngo umwex wawe Sauda. Je Sauda ntabwo ari umwex wanje, kuko nitwigeze tunasohokana, nivyo mwabonye nta rukundo twigeze tujamwo. Yarambenze, yaranyanse rero nta mpamvu nimwe yo kwitwa umwex, kuko iryo ni jambo riba rishaka gutirimutsa umuntu, gushaka gushira hasi umuntu. Nkuko ibintu rero vyabandanije bimera, mu nyuma yaho ndibaza ibintu vyabandanije, kuko twe twaciye dusiga inzira amavuta turataha, kubivanye n'amasanamu atashoboye kuba asa neza, ndetse n'umwanya mu Buterere no mu Gatunguru nantu hafata umwanya muremure cyane. Muri ibi bihe vyacu muri abantu benshi, taxi razimvye cyane mu gihe uburyo usanga butameze neza, atari ibintu witeguriye cyane gose. Ariko igikuru nuko twahashitse, kuko twaritabiye ubutumire. Reka rero nkebure aba bantu dusanzwe dukorana no mwuga umwe. Jewe narigeze gutegura conference de presse, ndatumira umwigeme Sauda ndetse na Kesdani ndabatumira, ariko nta numwe yigeze ahashika muri ivyo birori, kuko vyari birori bikomeye cyane. Wari umunsi wo gushima, nshimira abandeze, nshimira n'umuryango nashoboye kuba nkoreramo, dusanzwe dukorana turangurana hamwe imirimo. Ntibigeze bahashika kuri uyo munsi, narababaye ndifataho mbabara, kuko hari ibintu byinshi nari nateguye kubashikiriza ndetse no kubashimira. Petete ari ubushimwe nari nateguye no bahereza, ariko batashitse urumva neza ko atari ibintu vyari kuba biryoshe neza cyane. Ego ico no hanura no nabakebura abantu dusanzwe dusangiye uno mwuga,
nuko bo twokubahirizanya tugakundana tugashirana hamwe naka nimba guserutse ko mu vyawe museruke ko nawe muvyiwe kuko nutamuseruka ko mu vyawe muvyiwe nawe ntazoronka ingufu zo kuguseruka ko mu vyawe urumva nuko rero dukwiye gukundana tugafatana mu nda nakagutumiye ukitabira utaravye ngo ni mukuru canke ni mutoyi ndabakunda cyane ni Mr Tugesho Suto Chawa Mr Vuguta vyumye reka ndabahereza akanya rero mukurikirane vyose ingene vyagenze murakoze cyane surprise nakwingia Sasa DJ wewe sasa DJ mziki Reka ntangure kubakira rero sije none icambere na mbere aba mama mwambaye neza vraiment mwambaye akawe yagisikazinze mwikomera amashimeshi cyane abatikomera amashi rero merci beaucoup
reka tuba dushimire abamama bose mu cyubahiro cyabo bari ngaha baje kudushigikira muri runo rubanza ndetse bikoreshwa mu buryo butandukanye cyane birakoreshwa rwose n'ubuzima atari manisha kuzo anijya byoroshye cyane no kwamasa ibintu uri kurakande nabonye nabinzi isubize ku mvo yuko adoya hari abantu benshi baguma bavuga ko biri kose n'amakipe ndetse abenshi mu buzima rero uzo kwisiga ibyo abantu bavuga uri gushaka gukora ayawe yawe ariko ugerageza kuraba akagiye karinda n'abantu benshi bari ngaha tuvuge tubayishusho iminsi byinshi tunishusho n'izindi urubanza si urubanza woroshe urubanza rw'umushoro yabagoma sekirite urubanza kunyamara sekirite turiko turaraba neza turabona neza yuko umwanya wa mbere babanje kwakira mama Saudi biboneka neza yuko urubanza nyezina ngo yaje igaragara ko waje kuvuga tubabwire urubanza nyezina nyabaki twaje ngaha twiteze yuko Saudi aje